Miss Burundi nimba agira asohoke hanze agira asubire gusohoka hanze uno munsi agira agende kwitaba ayo mahiganwa aho bishoboka niyo batari uyu mwaka aza uwo mwaka uza mugabo azoba ari umuntu yateguwe neza cyane cyane ndahagarara ingene bateguye umuntu kuko kugira ngo izina ryiwe ryandikwe mu mahiganwa yo hanze mugabo bihere ashikeyo baca bamukuramo akagishira ntakamaro niba ko yogenda akaba mu gice ca mbere akinjira igice ca kabiri agafuma agarukira mu gice ca nyuma ico nico turiko turarondera uwo niwo dushaka gutegura uno mwaka murakoze. Organisation ya Miss Burundi ni organisation y'igihugu c'Uburundi ikora ibijanye no mu gihugu c'Uburundi no kuvuga n'abarya bakora Miss Universe n'abarya bakora ayandi mahiganwa yose nabo batanga nk'ibi Miss Burundi yatanze mugabo bobo bakabitanga ku rwego rwa Afrika bakabitanga ku rwego rw'isi umuntu wari wese aho yiyumva avuga ati jewe ndafise potentiel ibi basaba ndabishoboye yiyandikisha uwe aravye ko ivyo basaba bikwiriye bitarinze guca muri Miss Burundi bisigura yuko mu bo dufise barekuriwe kuzogenda guhiga bake bamaze kuza turaba mubiri batubwira ko ivyo bintu none mugenda mugafotora abana mukabashira hanze bakiriko bararuka mubona ko bizotugora ingene tubarira kuko bishizemo yuko ikintu citwa Miss Burundi ni umuntu afotorwa ni umuntu ngira ngo bashira hanze ubwambure bwiwe barafise ukuntu babibonye mu makungu bakibaza ko no mu Burundi ari uko bimeze nababwiye ko turi kumwe mu nkondere mbaze ndabashimire cyane kuba mwatwitavye umunsi wa gatandatu kuri bamwe n'uw'imanza ariko mwashimye kubana natwe mukuri icivugo nkuko yabivuze ingo tujane musa n'abagikurikije musa n'abacumvise kanatsinda twifuza twese iterambere ry'Uburundi nuko bumenyekana mu makungu biciye mu bikorwa bitandukanye dukora rero ntarandiriye nagomba nakire abaje baserukira ministère tujejwe uno munsi ariyo ifise igisata c'ingenzi mu minwe hamwe n'ubutunzi n'ibijanye n'ubudandaji nako abaje baserukira komisiyo yashizeho abajeje gutegura Miss Burundi no gukurikiranira hafi ibikorwa dukora abaje baserukira ishyirahamwe ingo abamenyeshamakuru batandukanye b'ibimenyeshamakuru turi kumwe kuva mu ntango n'ubu tukiri kumwe kandi nibaza ko tuzogumana n'abandi mwese mwaje kudushigikira kubera ko mwatangiye gushigikira ihiganwa haba mu buryo haba mu bikorwa bitandukanye haba mu gutanga amaserivisi yanyu kugira ngo mwigeme w'umurundikazi by'ukuri yumve ko ashigikiwe rero kuri uno munsi nshimire cyane Imana yaduhaye tukaramuka twese amahoro ikadushikana kuri ino saha nongera ndayisaba ngo tuzigame haba mu higanwa haba mu bikorwa byacu bya misi yose n'imiryango yacu ndetse izigame n'Uburundi bwacu ubu no mu myaka yose nakajyo keza ko gushimira ubushikiranganji bwatwizeye kugira ngo turangure ibi bikorwa kandi igihe cyose tubakeneye bakama batwitaba kugira ngo dushobore gushitsa neza amasezerano twasinyanye nabo ndashimira cyane byivuye mu byogo by'imvamutima urwaruka ruri mu mashirahamwe atandukanye wumvise yuko tumaze gutorwa ngo dutunganye rino higanwa rwafashe ya mbere kugira ngo ruze kutubwira ko rufise ico rushaka guterera bivanye n'ingabire bufise mu bikorwa tugira dukore ngaha ndavuga Now Creative Agence Muringa Brainiac Grand Picture Pulse Ikaze Venture Visit Burundi AXA Distinction abari muri Van Transport Wasiri Evin Sound Group Bienvenue Décor Ela Décor Mula Celia Moli abahinga mu byo gufotora harimo Graciela Jiminzi Isanamu Creative Elwa Wallace abahinga mu gutunganya ibiteramo bitandukanye Blaise Panda Niki Jokamin abahinga mu bijanye no kwegeranya uburyo butandukanye mu bikorwa tuba turiko turategura Emegloire Ishimwe Chloé Ntare Zainabu Jessica Naomi Iteka n'abandi bariko babandanya bazi hariho aborosha b'amajambo uwa mbere mwamubonye ni Sadiki hariho Yann Santana hariho Anaïs Niragira Darlene Michael Sengazi Uriel
muri abo kandi baje kudufasha twararonse umugwi munini w'abahinga mu bijanye no kwambika abantu no mu bijanye no kubakora neza kugira ngo baseruke basa neza harimo Erwan Makeup harimo Alida Makeup Madele Company Keza Couture Afritextile Ifundo rya Afrika Luneti Fashion Mairie de Taylor Kira Africa Maison Futura Chris Couture n'abandi bariko baraturondera muri no minsi turafise abazotanga inyigisho zitandukanye zijanye no gushimangira ubumenyi abigeme b'abarundikazi bazoba bafise harimwo Paege BDF Bige Bujahab HR Consulting hariho umwigisha yitwa Tarsis Ndayizeye hariho Professeur Denis Bukuru kwa Miganda na Pierre Nkurikiye asanzwe avugira Minenter turafise kandi abajejwe ibijanye n'amagara bazoza gufasha kugira ngo bigishe abigeme kuzoba abakenyezi bazi neza ibijanye no gutunganya amagara yabo kugira ngo imigambi yabo bazoshobore kwishiza turafisemwo ABBF turafisemwo Centre Izere Gwacu Space Kenyera Burundi n'umuhinga mu bijanye n'intambuko ibereye mu bikorwa vya Miss Burundi nk'uko bitegekanijwe ari we Jean Michel mu bijanye n'amategeko kubera ko tuzi yuko indinganizo zose zama zisaba amategeko kandi Burundi bugerwa n'amategeko turafise kabine iriko iraduherekeza yitwa Gilbert and Partners bariko baratunganya ibijanye n'amategeko azogenga iryo higanwa hamwe n'amakontra y'abazoba bari muri Miss Burundi abigeme bazoba bariko barahiganwa kugira ngo twese tuze dutunganirizwe kandi ibikorwa bigende neza bikurikije amategeko yo mu Burundi mu gisata cyo kumenyesha amakuru munyihanganire kuko ndabavuga ko barahari hariho Ingomag usanzwe irongowe nanje nyene hariho Jimbere Magazine Yaga Akezanet RTNB Isanganiro Buja FM na Buja TV BTV Mashariki TV Kazoza FM Ijuju Mukenyezi Bunho FM Terimbere FM Umuriza FM Radio Nderagakura Iteka Media Siren Vibes Irebe FM Umuco Media PG Classic Morning Burundi Kazoza Magazine Umukubito TV Radio Magara Times Izere FM Yes News Andika Magazine Look Media Rise and Shine Burundi Kura Magazine Shikiriza Black FM Radio Voix de la Réconciliation Tanganyika TV Isanamu Media Iteka FM Ejo Radio Indundi Beach-Up TV Burundi on the Map Radio Colombe Isoko FM CCIB App TV Burundi BNP Africa TV Umuco FM Women TV na Amatic mu bijanye n'umuziki ndetse n'intambo z'u Burundi twararonse amagaba twararonse abagumyabanga intatana umuco w'akaranga n'abandi bariko baraza abaririnji naho turafise Melanin Boy Dinoji n'abandi bariko baraza ndabivuze kubera ko twashize imbere ikivugo ngo tujane abo bantu tugitangura gukora niyo baciye baza badusaba yuko twofashanya ngo ico gikorwa gikunde kimenyekane kandi giheshe icubahiro u Burundi tumaze kwegeranya abo bantu bose twashiye tutanguza iyandikwa mu higanwa rya Miss Burundi ejo haheze twaratangaje ibiharuro twatoye ari byo by'abigeme mu bisanzwe n'106 kiretse yuko umwe atatanze ibisabwa byose ari naco bituma dufise 105 dukurikije inkomoko yabo muri Bujumbura habonetse 46 Igitega 36 muri Burunga 16 muri Butanyerera 7 muri Buhumuza 5 twaratanze ikiringo c'iminsi 3 kizohera ku munsi wa Mungu kugira ngo uwo batibonye kuri list atubwire tumutunganirize bariko barandika kandi ku bwinshi babaza ibibazo bitandukanye n'abandi basaba yuko hari ivyo twokosora mu byo bari batanze nk'ibibaranga turashimira cane ibanki Bankobu kuko yaradufashije kugira amadosiye yose adushikire yegeranywe kandi baratanze n'umuco ku bibazo bitandukanye bagiye barabazwa haba i Bujumbura canke mu ntara zo hagati mu gihugu
ndashaka kandi gutanga umuco nongera mpimiriza ku mahiganwa azokurikira ku barongoye amadini n'amashengero. Ihiganwa Miss Burundi ni igikorwa gitunganywa n'ubushikiranganji navuze bujejwe iby'ingenzi bufatikanije n'abikorera utwabo bafite ubuhinga butandukanye mu bijanye no gutegura ibiteramo nka biriya no gutegura amahiganwa nk'ayo. Rero nakaryo keza kuko abahinga batandukanye bashigikira umwigeme w'umurundikazi kugira ngo agire ico avuyemo, ashitse umugambi wiwe kandi yiteze imbere, ateze imbere igihugu ndetse anadandaze ishusho ryiza ry'Uburundi. Tubasabe rero ntihagire abazosubira kuba intambamyi kuri urwo rwaruka. Ni benshi baturondeye batubwira yuko babishaka mugabo amashengero yabo atabibemerera. Turinze duhaguruka turabahinga, leta igahaguruka, abantu batandukanye bagashaka gufasha umwigeme w'umurundikazi, nta kuntu na kumwe twaba tumushakira inabi uretse yuko twifuza yuko atera imbere. Rero nibaza ko muri iri higanwa kumbure hari abatazoshobora kurizamo mugabo yakurikira, mudukundire mubareke baze bahiganwe hamwe n'abandi. Kubifuje kwiyandikisha nabo ntivyakunda atari uko bibavuyeko mugabo kubera ko bumvise amajambo atabereye. Nagira nibutse yuko ihiganwa Miss Burundi nta mahera namwe risaba kugira umuntu yiyandikisha, nta buryo na bumwe risaba kugira umuntu yiyambare, nta buryo na bumwe bisaba kugira ngo umuntu yiyunguruze aja mu bibanza hazoberamo ibikorwa bitandukanye. Hariho ababimenye iyandikwa ryaheze bagera kuza kudusaba kwiyandikisha bitagishoboka. Twizera yuko mu mwaka uza bazoza ari benshi kuko akamo tubate bakumvise. Abagira gatatu nifuza guhimiriza urwaruka ruri mu ntara hagati zo mu gihugu c'u Burundi. Abenshi muri bo bararetse kwiyandikisha kuko bumvise yuko harimo n'abanyabujumbura. Umunyabujumbura si igitangaza, umunyabujumbura si waciye ubwenge kurusha abandi, ariko wewe uzi ko wize amashuri nk'uko bitegerejwe, ukaba uzi ko ufise umugambi, nta wundi muntu n'umwe ashobora gutahura umugambi wawe gusumba uko uwutahura wowe nyene. Mwemere muhiganwe n'abandi, Uburundi bubazeyeko vyinshi, ntimusubire gutinya. Ndabivuga kuko naganiriye na baburamatari batandukanye mu ntara zitashoboye kwiyandikisha. Barambwiye ko bafite ico kibazo ku bana b'abigeme b'abakobwa kuko badahora bitaba n'amanama, bumva umenga si uburenganzira bwabo. Nukuri murafise uburenganzira bwo kugira ubumenyi bwo kuja hamwe n'abandi no guhigana. Nifuza rero gukurikiza ko ingene ibikorwa bitunganije. Tuhejeje ibijanye n'iyandikwa, itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu ngaha mu gisigara ca Bujumbura tuzoheza twakire ico nokwita ama audition, ngira ngo Andre araza kumfasha mu Kirundi. Ama audition tuzobahamagara abiyandikishije bose kugira ngo bace imbere y'umugwi uzoba washinzwe, bavuga ibikorwa vyabo tunabarabe yuko bafise ibikwiye kugira ngo babandanye mihiganwa. Umunsi itariki 2 z'ukwa gatatu nyene hazokwakira uwundi mugwi. Ni ukuvuga ngo tuzokwagira igice ca mbere c'abashika 53, igice ca kabiri c'abashika 52. Uko bazogenda barakirwa hazosigara 30 ku munsi wa mbere, ku munsi wa kabiri hasigare 30, biduhe igiharuro c'abantu 60 bazoca babandanya muri quart de finale. Tuzoca tugenda mu ntara ya Gitega itariki 5 gushika itariki 8, aho bazoja ico muco no kwita mwiherero bategurwa kugira ngo bikunde yuko habaho quart de finale izobera mu ntara ya Gitega. Tuzoca dusubira tugende mu ntara ya Ngozi kuva itariki 19 gushika itariki 22 z'ukwa gatatu, naho nyene habo mwiherero uwundi mugwi ushobore gukorera mu ntara ya Ngozi. Aha gatatu tuzokorera ni mu ntara ya Bujumbura kuva itariki 2 gushika itariki 5, naho nyene hazoba umwiherero wa kado utuma turonka bo muri kado finale bandi. Iyo mwiherero yose iheze hazoca hasigara abantu 30 bazoshobora guca baja muri demi finale ya Miss Burundi. Hagati ya demi finale niyo kado finale izoba yabaye, hazoba kugendera intara zitandukanye ndetse n'ibibanza vy'iratiro Burundi bufise. Igice ca mbere cavyo tuzokwakirwa n'abantu benshi batandukanye kuko bariko baratwitegurira. Nibaza ko tuzoba bamenyesha uko bazogenda barinjira mu mugambi kuko bariko baragira inyigo kugira batwereke aho bazobacisha n'ibizokorwa.
mu byo tuzokora harimo ibikorwa rusange mu byo tuzokora harimo gutanga ubukoresho bakoresha mu gihe c'ubutinyanka mu mashuri afise abigeme batishoboye cyane kugira ngo nabo baronke amahirwe yo kubandanya biga kandi baroranira. Mu kwezi kwa gatandatu tuzosubira inyuma y'amatora ya mbere tuzoca dusubira tuje mu mwiherero kuva itariki 14 gushika 20 z'ukwa gatandatu ngaha i Bujumbura hace haba demi finale ya Miss Burundi itariki 19 itariki 25 z'ukwa gatandatu nyene gushika ku itariki 30 hazoheza habe gusubira gutemberera Burundi ku ruhande batazoba bagiye ko igihe bazoba bariko baratembera bwa mbere. Itariki 19 z'ukwezi kw'indwi gushika 25 niho bazogenda muri wa mwiherero ukomeye ubategurira finale ya Miss Burundi bikaba bizobera mu gisagara ca Bujumbura. Turamaze kuronka abantu batari bake bashaka gufata mu mugongo ivyo bikorwa. Turafise amahoteli atandukanye yamaze kwitegura n'ayandi akiri karaza, harimo Source du Nil, harimo Sunrise, harimo Jerusalem Hotel, Hotel Ruhuka n'abandi batatu bagira basinya amasezerano muri iyo minsi iri imbere. Turafise agence de voyage yitwa Lucky Tours and Travel izo riha itike yafashe mu minwe itike ya Miss Burundi Bujumbura ya Dis Bujumbura igihe azoba agiye mu gikorwa catunganijwe na Visit Oromia kimwereka ingene abantu bashatse kumenyekanisha no kudandaza ishusho nziza y'igihugu cabo ingene babigenza n'ingene bikorwa mu mahanga. Turafise amashirahamwe atandukanye harimo Teko yatanze ubushimwe imashini nyabwonko kuri Miss Burundi, amateleviziyo ku vyegera vyiwe, amatelefone ngendanwa kuri Miss Development na Miss Populaire ndetse n'abazoba bari muri finale. Turafise The Pride of Strong Women yatanze udukoresho nkenerwa kubigeme mu bihe vy'ubutinyanka kuva ihiganwa ritangura gushika aho bizohereye. Turafise Assurance Week yatanze uburyo. Turafise Boo Dental Services yatanze amaserivisi ajanye no gutunganya neza mu kanwa mu menyo. Turafise Kira Hospital yatanze ico nokwita bo bayita maxi check up mu kirundi ngira umuntu yovuga yuko ari isuzumwa mu mubiri indwara zose zishoboka, harimo no kubaha abaganga babinonosoye baganira mu gihe hoba ariho basanze hari indwara afise. Turafise uruganda ruhingura amazi yitwa Kandi rwatanze uburyo bwongera rutanga n'amazi azokoreshwa mu higanwa kuva ritangura gushika rihere, ndetse rukanashira n'ikirango ca Miss Burundi ku mazi yose azokorwa kuva ihiganwa rya Miss Burundi ritanguye gushika rizohere, kandi ayo mazi akazotandazwa mu Burundi bwose. Ni benshi cane rero bazobandanya basinya mu minsi iri imbere, kandi tugenda turabimenyesha nk'uko dusanzwe tubikora ku mbuga ngurukanabumenyi za Miss Burundi n'iza Ingomage ndetse n'iz'abo bose turiko turafashanya. Nkasozera nterakamo abantu bose bakorera mu Burundi n'abakorera mu mahanga kugira ngo bagire ico baterereye vy'ukuri, duterere mu iterambere ry'umukenyezi ry'uyu mwigeme, uyu mukenyezi w'ejo hazoza, kugira ngo vy'ukuri nawe agire ico aterereye mu mbona kazoza y'u Burundi ya 2040 2050. Narangiza mvuga nti twese hamwe ingo tujane. Ni kuki mutokongereza ikiringo? Nagira mvuge ko iyo hariko haratungana ihiganwa bikaba ririmwo leta, bikaba ririmwo abantu batandukanye b'abahinga, abantu baba bafise umwanya ufise ukungana batanze. Ica kabiri ntituriko dutegura abahavyi, turiko dutegura abana batoya, turiko dutegura abantu bategezwa gukurikiza amategeko agenga igikorwa bagomba kwinjiramo. Rero nimba ihiganwa ryarashizeho itegeko ry'uko iyandikwa ritangura itariki 20 z'ukwa mbere gushika 15 bisigura yuko nta gihinduka. Uvuze ati navyumvise nteba nta kosa dufise, uvuze ati niho ngishobora kumva umutima unkundiye kuko n'ugushaka kwiba, tuca tumusaba yuko umwaka ukurikirana atoceko kandi akaboneka kare. Uwo yarumvise ibintu bivugwa yuko aho bari amahera yo batangishwa
agasanga yarihenze natwe twaba twaranditse ibikwiye kugira ngo tumenyeshe yuko ibyo bintu atari byo atabyumvise kare tuguma tubandanya n'abari hafi yo kugenda. Ikindi naco uyo mwigeme turiko turategura ni muserukizi niyaja mu mahiganwa yo hanze ntazoca kubabwira ngo kuko mva mu Burundi ni mu nkundire musubize inyuma umusubire. Dushaka kubategura rero bakiri bato kugira ngo bashobore kurikiza amategeko y'ihiganwa bahiganwe mu bandi atamwana wa mama. Kuca kabiri wavuze uti akabirya ka mbere ni ukuri ngaha wowe nyene ubwawe kuko nabadondaguye nafashe umwanya ukwiye ndadondagura abantu bose bitabiriye ibikorwa turiko turakora kugira ngo mwumve ko atari umwe kandi atari babiri. Sinzi amahiganwa yatanguye imbere yacu ingene yateguwe. Ni ibi turiko turakora twavuze yuko tuzokorera ibikorwa ruguru mu ntara za ruguru kugira ngo babone ko iryo higanwa atari ryo mu mateleviziyo rishobora kubasanga aho bari nibamara kubibona bakabona ingene bigenda nibaza ko bazobona mu gifaransa bavuga ngo c'est pas sorcier nta maji irimo ni ibintu ushobora gukora nawe wiyemera. Hanyuma twarashizeho abahinga batandukanye bajeje kubafasha no kubigisha bisigure ngo nta n'uwaje atazi ingene bigenda azovayo avuga ati narabonye yuko ushobora kuza atana kimutsi ukavamo umuntu ashoboye gukora iki na kiriya kuko abahinga bahari bajeje kugutegura bahari kandi ntawe uhari ngo bagutwenge twese turasa aho twahereye abaraho kugira ngo bagukomeze bagushoboze ushobore kuvamo umwigeme w'akarorero. Nibaza rero ko duciye mu maradiyo tugaca no kuvyerekana mu ntara barimo bizokunda. Ntivyashotse bikunda ko tutwara muri chef yo ya Makamba na Cankuzo kuko kwari kutugana abavuye i Bujumbura tubadugana guhiganwa muri izo ntara. Ivyo navyo urumva ntawo kubagwa kubikora vyotwara uburyo bwinshi kandi atabo muri izo ntara tubona neza ngo baba bariyandikishije. Murakoze.